Mwiriwe ugaruka muri mu gihugu cy'u Burundi, mwiriwe ugaruka muri mu gihugu cy'u Buholandi. Mu mazina nitwa Jean Sege Karorero, nkaba n'inyambukira y'i Burundi mu gihugu cy'u Buholandi. Tugiye turabaha ikaze muri kiganiro twise turi kumwe twese turashoboye. Ego turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno munsi turi bwige iby'amatora. Twimirije gutora itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Hama twebwe abadiaspora tuzotora kuri ambasade. Gutora kwacu kuzoba gukozwemo kubiri. Hariho gutora wishikiye wenyene kuri ambasade. Muri icyo gihe ugiye kuri ambasade ugenda witwaje ikarata y'amatora. Uru n'urugero rwa karte y'amatora. Hama ugaca ugenda utwaye ikarata karangamuntu k'i Burundi. Ibi bibiri nibyo gusa witwaza, nta bindi. Muri icyo gihe kuri ambasade uca usanga ibiro bya seni bikurindiriye kugira utore mu mahoro nangere. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni mu gihe udashoboye kwishikira kuri ambasade kumvo runaka, cyangwa kubera yuko uba mu gihugu kiri kure, hama na ambasade ikaba mu kindi gihugu. Muri icyo gihe ucurungika procuration, ni ukuvuga ucurungika uwundi muntu aba iruhande rwa ambasade kugira aguserukire. Uyu muntu rero umurungikana ino lettre de procuration, ibaruwa imuha uruhusha yuko yoguserukira mu matora. Hama uyu muntu agenda atwaye ino baruwa, agaca agenda atwaye kopi ya karangamuntu kiwawe ku Burundi. Hama akagenda atwaye n'ikarata yiwawe ya seni y'amatora. Ibi bitatu amaze kubigira, niho rero uyu muntu agira uburenganzira bwo kugutoreramo umugambwe cyangwa abigenga uko wowe ubishaka. Hama uri umuntu ugira gatatu udashoboye kwishikira kuri ambasade, muri icyo gihe ubikora kwa kundi nyene, urungikana kopi ya karangamuntu kiwawe imbere n'inyuma, hanyuma ugaha yaguserukiye kandi gakarata ke ko gutora k'amatora. Hama na yabaruwa agenda yitwaje imuha uburenganzira bwo kugutorera kuri ambasade. Iyi baruwa niyo yitwa procuration. Iba byanditswe ko, abanditswe ko ni jewe mpaye uruhusha kanaka bwo kuserukira muri ano matora. Hama inimero y'ikarata yanjye karangamuntu niyi. Uyu ugatushira ko umukono aho ubumuhaye uruhusha 100% bwo kugutorera nk'umuntu agira gatatu. Igitemewe mu bintu by'amatora y'i Burundi, ntushoboye kurungikana umuntu kuri ambasade cyangwa ntushoboye kugenda gutora ufise pasiporo y'ababirigi, ufise pasiporo y'Abaholande, cyangwa iyindi pasiporo yo muri Europe. Ntushoboye kuyijana kuri ambasade y'i Burundi naho ufise aka gakarata. Oya, ugenda witwaje ikarata karangamuntu k'i Burundi kemeza yuko uri Umurundi. Aho niho uhabwa uruhusha rwo gutora mu matora y'i Burundi, ukitoreramwo umushingamateka wifuza, ava mu mugambwe wifuza cyangwa mu bigenga wifuza, uko ubishaka. Ano matora azogenda neza. Reka dukurikirane ido nido ukuntu seni yadupangiye uko tuzotora muri ano matora y'itariki 5 ukwezi kwa gatandatu 2025. Kurikirana uko seni yabiduteguriye.
amatora ya 2025 yageze ku itariki 5 z'ukwa gatandatu no mwaka hazoba amatora ya mbere y'abajenama b'amakomine n'ay'abashinga amateka. Ayo matora azobera ku biro vy'itora hajya nyene mwiyandikishirije. Mbega none muzotora gute? Ni mubikurikirane kandi biroroshe. Eheraba ku meza ya mbere wakigwa n'umukuru w'ibiro vy'itora ukamwereka ikikuranga, ukamwereka n'ikarata yo gutora, ugaca wibandaniriza. Ku meza igira kabiri uratanga ikarata y'itora n'ikikuranga, agaca asuzuma kuri ku rutonde rw'abatora, agaca ashira n'akamenyetso imbere y'izina ryawe. Uca usiga ya karata y'itora hamwe n'ikikuranga, uca ubandaniriza ku meza ya gatatu, aca guha amakarata abiri adasa y'itora, nukuvuga iy'abajenama ba komine hamwe n'ikarata y'abashinga amateka. Aca ashira n'akamenyetso ku gitigiri c'abahawe amakarata y'itora. Uca ubandanya mu bwiherero ugaca ushira igikumu mu kadirisha kari imbere y'aho ugomba gutora kw'ikarata imwe canke ugakoresha ikaramu uhitamwo ikikubangukira. Uca uzinga za karata imwe ukwayo ukurikije imirongo y'inyuma kw'ikarata, uca uyashira mu masandugu yabigenewe, imwe yose ikaja mw'isandugu bisangiye ikimenyetso. Nayo ku meza igira kane uca uhasanga ya karata y'itora hamwe na kimwe kikuranga wari wasize ku meza igira kabiri. Baca bagushirira ikimangu kuri ya karata y'itora kivuga ngo yatoye, agaca bigusubiza vyose. Uca ubandanya ku meza igira gatanu ari nayo ya nyuma, baca bagushirira irangi ku rutoke ridafudika kugira ngo ntuhavuga rukagutora. Uhejeje gutora uca witahira kubandanya ibikorwa vy'imuhira. Bantu mwese mwiyandikishije sidukane niyonka mwitorera abaduserukira ku nzego zitandukanye muri ya mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060.